ihangane byose Imana irabizi komera ntucike intege Yesu yarangije byose ibihe ducamwo ibigeragezo by'ubuzima ntibitume tsinda gutsindwa ntunanirwe n'umusaraba Yesu yarangije byose abantu b'Imana ntuzobone ukunda kuraba filime rimwe na rimwe ikakuriza ikakwigisha ikagutwenza mu ijambo rimwe ikaguhimbara mu buzima bwawe ukumva wishimye ukumva unezerewe ukumva uhimbawe ukumva umubiri wawe nyine umeze neza uzumenye ko hariho uwo muntu yarushe uzumenye ko hari abantu baraye ntibuca barushe byagoye bimwe bitagira urugero ibyo nabivuze ndabikwiye kuki murabona ko gasa mu gatuye kariko karasirikira hano kariko karaca hano muri ino video yacu bibazo mwese mwamubonye ko ari mimi hey yagapositiye kuri stati yiwe avuga ati filime cyangwa ingabirano iraruhisha pe ingabirano ukina filime iracokesha iraruhisha nikabona navuze ati bino bintu sinogera ntabisangije n'abakunzi ba filime ndundi bati hano harimo ikigwa birashika tukora filime haro filime iri kiraca ku rubuga rwa Mimi Mireille yitwa CIRAMUNDA ndazi neza na neza mwese muri ko murayiraba ijya filime mwese muri ko murayiraba muricara mukiga muravye ukungene Mimi Mireille agenda afise umwana kandi ndazi mwese aho igeze mwese muramaze gutahura neza na neza ko ujya mwana atari wa Mimi Mireille ndabaza abantu baraba filime bari kubongera nasisangura ndibaza muramaze kubona ko ujya mwana atari wa Mimi Mireille ariko ukabona ukungene amwibuha ko amufata nyene nk'umwana wiwe amwereka nyene ibigumba by'umuvyeyi nyene ukamenga nawe n'umuntu maze ko afise umwana tufatiye muri filime munabize mu buzima busanzwe umenga arafise umwana mu buzima busanzwe aramufise ariko ndiko mvuga muri filime mungabirana kubona ukungene agira ndazi mwese muricara mukiga hari nabiriza hari ababara nyene bumva nyene ama emotion abishe bakababara nyene kugira ngo rero bijya bintu byose bishike kugira ngo yinjire mu bwenge bw'umuntu aza kumuraba yumve nyene ngira aza kuri karamuryohera umenye ko ari ibintu bisaba ubwitange birasaba kwitanga navuze ati kumbure harge ushaka kubona umuntu w'umukinyi wa filime ariko aririra nk'akanyama ariko arinura nk'agacupa ugacupa ati ngo urakumbura umpeko ngo nanje ndi mu baterereye kugira ngo biya bintu byawe bishike kure yego mutibe yego warakoze subscribe kandi waragize neza kuko wamuteye intege warakoze subscribe waramuteye intege kandi ni byiza ko iyo uri kuraraba filime cyangwa uri kuraraba ibikorwa nk'ibi dukora ni byiza ko ukora subscribe kuko kugira ngo tuniyumvire kuza duteramane twigishanye tugire gute inkunga tuba dukeneye cyane niyo gukora subscribe kabisa niyo duyenye tuba dukeneye mushigikira ibikorwa byacu mu gukora subscribe rero ko warakoze subscribe waramufashije mwabo ugasanga uramubonye hano ariko arifatira akantu ariko arikura kayashu kuba ngo gukumbura ugirene nimba akwimye cyangwa ugasanga ntafite n'umutima wo gutanga muri ubwo buryo bariho abantu bameze uko ugasanga ukigenda ufite umujinya
tugenda ufise inoze ngo ndaza kugira desabone ngo kubera ngo naka ngo yanyimye ndagira nakubwire muntu w'Imana, abantu b'Imana bajya bakinyi ba filime n'abantu ba mbere baruha muri industry, muri entertainment, nibo bantu ba mbere baru ego n'ibindi byose biraruhisha. Ariko menye ko umukinyi wa filime bwa mbere mu isi yose n'amasenari misi yose yamara imbere ya kamera, misi yose abara imbere ya kamera, kandi yumvira kuri emotion zanje zawe n'izuriya aza kuraba filime. Ariko arandika filime aritanga akavuga ati mbega ino nkuru nanditse eske izokwigisha nde, izokwigisha umuntu, mbega ho hariho iyo bimaze kubaho, kuko yandika ubuzima bw'abantu benshi ugasanga mbere yibere ni mu buzima bwiza. Hari gusanga ava mu giti mu ikoma rya avoka kavuze abanyarwanda, mu ikoma cya avoka usanga yivira mu giti cyari kabikira, ugasanga ava mu giti yivira handi umwana bamuhendagiza amata, yivira handi umwana arize mu kumuhendagiza bamujyana kuri plage, ugasanga niwe bamujyana ku ahantu nyene hatagaze kumuzunguza kuri bya bintu byo guhendagiza k'abana, yewe ugasanga yibukira mu gaba kimvira ariko arandika filime akimvira wa munda bari hari ruguru canke wa undi no mu bisagara mugabo ubuzima canke ibindi bintu nimba ariko yandika nk'ibintu by'ingo akimvira wa mumama ararara kubitwa canke akimvira wa mupapa ararara tukwa ngo nasuma wakimvira wa muntu, kandi wewe ugasanga ni n'umupapa, ugasanga wewe muhira babyukira mu kubuyi cyangwa akabyukira mu kumata, bakabyukira kuko wewe muhira nta kibazo na kimwe afise, muga mu mutwe afise ibibazo byinshi by'abantu babaye kwa kundi, ugasanga nivyo bibazo byinshi afise ibibazo byinshi by'abantu babaye kwa kundi, kugira ngo yandike inkuru yawe, yandike inkuru yanje, yandike inkuru yuriya, kugira ngo twese twisange muri filime yagiye akina, twese twisange mu kintu yagiye akina. Rero kano kantu kamemimiheye nakabonye mvuga ati uyu ni wa mwigeme tuzi asa kwa kundi, wa wundi yisiza sakura, wa wundi ari mu buzima busanzwe asuko ndamuzi, muri buno buzima bwa filime naho yicakarishije nk'uko asuko regana yaba ino video yabangana ntayibonye canke nuko nyamwe umuntu basanzwe nzi yaba ntayibonye kuri stati yiwe canke nakubwa atungira no basa nawe ndibaza kuri ayibona raba nawe ntiwatingira no basa mugabo uraba ingabirano manu kandi ikindi rero nakubwira ingabire twahawe n'Imana ni iranagoye guheba, igoye guheba ku aja cyende baza mbere ngiyandika ikintu umuntu aheba yapfuye, kuko nimba jewe ndyoherwa ndi imbere ya kamera ndiko ndavuga bino bintu mwumva muri ndo ndavuga ejo ni ntabikora cyajya yejo nguma numva umenga hari ijwi rikorera binyishutse, nguma numva umenga nta mahoro mfise, mugabo ndi hano nkumva amahoro ni yose, numva ndaryohewe, numva nyene urumva nubwo mbavuga ati ndasoye ikiganiro canke ndasoye video ntikwirikiranwe neza ngo nshaka sinshika intege, numva ntacika intege, ahubwo numva umenga nejo nokora nageje nkakora numva no guma mvuga kubura nkavuga ati kumbera hari umunsi nzovuga ibintu bikaryohera abantu bakishima, canke ibi mvuga haraho bamwe babikunda naho nubwo bidakunda benshi hari abandi babikunda, kuko nakare nubwo uba ukora ikintu kimeze gute ushaka gukundwa n'abantu mu gihe utari amafaranga, ushaka gukundwa n'abantu bose, kuko meme na Yesu Kristo yaje avuga ubuzima azura ubuzima bwapfuye, ntiyakunzwe na benshi, ntiyakunzwe na bose. Mbere abarabami nibo murabizi ko abarabami aribo bamutoteza cyane bamugomba ko bamwicishe bamugire nabi nyene abizi mwese murabizi, mugabo ikintu kingabirana numva nubwo utoburi kora kwikiranwa, nubwo utoburi umenye menga gumamwo basu bamumenga hari ikintu kiri kuva muri wewe mu gihe ubirimo. Nibaza namwe murabizi iyo muriko murakora ibintu by'ingabirano zanyu z'impano zanyu mwahawe n'Imana, ngo ndazi neza ko nta muntu numwe ari kuri ino si ya rurema adafite ingabirano.
ahubwo benshi nuko banka kuzidevelopa, benshi banka kuzishira ahagaragara, benshi banka kuzishira ahagaragara, bafise ubwoba, baratinya agera gute, ariko murabizi ko nta muntu n'umwe adafise ingabirano. Okay, rero narinje kuvuga bino bintu kubijanye n'ibi bintu vy'ingabirano, kubijanye n'ibikorwa by'abakinya filime, nivyo byari binzanye hano. Wati muntu w'Imana ukazona umurundi arasohoye filime, ukaba ufite amamega, mushigikire pe, mushigikire, murabire ibintu yakoze, ni supporting pe, supporting, kubera ko yashizemo ubwitange burenze, ubwitange bwinshi kugira ngo kumbure aryohere umutima wawe, kumbure akwigishe, kumbure aguhe ibituma uzobandanya neje kumukurikira. Rero ni byiza gusupportinga umurundi, ni byiza gusupportinga umukinyi wa filime. Mwijambo rimwe nubwo nandiko mvuga umurundi, si umukinyi wa filime w'umurundi gusa avunika mu gihe ariko arakora ibikorwa vyiwe, wapi, ni umukinyi wari we wese wa filime. Mu gihe rero nimba wumva nibyo ariko aravuga girane byose mu supporting ntaco, ariko jewe ndi muri ya nzira yo kugira ngo dushigikire ivyacu, ndi muri ya nzira yo kugira ngo dushigikire ivyacu, duteze imbere ivyacu, maze natwe bivugwe mu makungu, bivugwe hose. Kandi nibyo umukinyi umwe wa filime w'umurundi niwe yanditse kuri Facebook yiwe avuga ati ibyo twagwaniye twabishitseko. Yavuze ati ibyo twagwaniye twabishitseko, ati kera warashaka kuja muri studio urondera filime y'umurundi bakagutwenga, atari kuno munsi umu DJ wese adafise studio, adafise filime z'abarundi, ati ndibaza no gukora ntabwo ari karakora pe. Kandi biragaragara nukuri ko nukuri. Ibyo byanditse umukinyi wa filime ni Sami. Dezo mwese muramuzi ni Sami, Mr. Sami, niwe yanditse kuri Facebook yiwe avuga ati uno munsi ibyo twagwaniye twarabishitseko. Kera ashaka kugenda muri studio avuga ati nkene filime yitwuko asha baragutwenga pe, baragutwenga avuga ati izo ntibazirondera filime yaronda za Nigeria, z'abantu z'Abatanzania, z'Abakiri, z'Abanyarwanda, z'abakubwira ko ari filime ziba. Ariko no munsi umuntu uzamva cyo kubwira ati nkene filime z'abarundi, kandi no munsi abantu benshi bicara muri saba ko birabira filime z'abarundi, ugasanga ko Vanilla Vine, za Mimi Reye, za Kadora Vere, ko birabira abantu nyene basabasi, basami, ba Mr. Sami, abakinyi benshi ugasanga ko bateramira kwa filime kabo biraryoshe pe, biraryoshe. Biba mucuya cyabo barakoze. Reka ronda bibutse ko One Big Varaskira from Cheti Paradise KBBC, mwari kuba kuri Miracle TV 257. Ndabakunda cyane. Nimba warakoze subscribe Imana guhezagire, nimba utarakora subscribe nawe urabukore subscribe, ube mu muryango munini wagutse, ufashe kubaka umuryango munini wagutse wa Miracle TV 257. Kunze video yilikinge, unayipartage, hama weje kuraba no video ndakwinginze urabe ukore commentaire, mbwira ko atabyonzi, mbwira ko ntazi gukora bino bintu, bimbwire muri commentaire. Nimba naho wabonye ndabizi, ntere intege muri commentaire, kuko commentaire zanyu ziranyubaka, commentaire zanyu zituma numva ndyoherwa kwama ndi imbere ya kamera ndiko ndaza mvuga ibijanye n'ingabirano z'abarundi, kuko twiyemeje kuvuga cyane ibijanye n'ingabirano z'abarundi, aho ngene iyo zavuye niyo ziho ziraja, aho ziraja niho heza, kandi naho zigeze ni heza cyane. Ndibaza ko twese dushize ko tugira inguvu, dufate umumotari itafari, undi azana itafari, undi azana amazi, undi azana umusenyi, kumbure twokubaka industry nziza cyane kandi tomoye ivugwa mu makungu. Uwo musenyi ndiko navuga niki, ni wowe uzokora subscribe kubakunze kubakora ibikorwa nk'ibi bya entertainment, kubagize entertainment y'u Burundi. Ni wowe uzogenda ubahanura muri commentaire, ubabwira ati hano hantu mwakosheje, hano hantu kosora. Ni wewe uzogenda upartaja ibikorwa byabo kugira ngo bishikirize n'abandi. Ni wewe uzogura amamega ukavuga ati kamera teramira kuba kinyi b'abarundi. Ndibaza wamaze kumva y'amatafari. Rero wewe na wewe nitwagera dukora gutyo, bizogenda bikura, bigere kure, byamamare bigere kure cyane, hama usanga natwitiye agateka. Nako ndababwira ati ndabakunda cyane, Imana ibarinde mwasi mubi satani, ndagukunda cyane, respect, ciao ciao.
mbega waruzi ko katahandi hantu woshobora gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire, aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blindage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura, mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi amatelefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama intere, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop, ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza. Yo mukama, aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking, haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze, tumwenyura dutwenga kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kaze.